Ndabaramukije mwebwe mwese mukurikirana Paolo Cash Media. Ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu nkuko twama tubibashikiriza. Ni jewe Christabera Munezero ngire ndabashikirize. Uno musi tukaza kurabira hamwe uruhara rw'ugwaruka hamwe n'urw'abakenyezi mu iterambere ry'igihugu. Mbega iyo abakenyezi canke ugwaruka rubuze mu iterambere ry'igihugu ni ikihe novuga igihugu kibura, ni ikihe nuruhe ruhombo ku iterambere ry'igihugu rubaho. Ivyo akaba ari vyo tuza kuraba. Turaza kuraba kandi mbega iyo ugo gwaruka novuga gwinjiye nyago novuga n'umutima wago wose mu iterambere, mbega tubonera hehe ko iryo terambere riba ryaduze. Mbega ni ikihe kibanza gikwiye guhabwa gwaruka n'abakenyezi, mbega ni bande bakwiye kubashigikira, ni bande bakwiye kubaha ico kibanza. Ivyo vyose ni muri kino kiganiro, tubasaba mubandanye mudushigikira, mubandanye mudukurikirana, mu comment, muduhe suggestion. Ndabahaye ikaze. Nkuko nariko ndabivuga mu ntangamarara, umunsi tuza kuganira n'uruhe ruhara rw'ugwaruka hamwe n'urw'abakenyezi novuga mu iterambere ry'igihugu canke mu iterambere ryaho tubaye, kuko vyose bihera mu makominote tubayemwo bigaheza bikanashika no ku rwego rw'igihugu. Turaza kugaruka kandi muri bimwe bimwe nkuko novuga yari iyo masuje novuga y'ihuriro ry'ugwaruka n'abakenyezi, umutekano ku rwego rwa Afrika. Iryo huriro rikaba ryari ryatanguye itarike 10 rikaza kurangira nyene uno musi. Turaza kuraba bimwe bimwe vyagarutsweko, mbega abakenyezi bashikiriza iki, novuga gute babuze iki, bavuga ko bipfira hehe, novuga yuko mbega babona ko hohindurwa nk'iki. Tudatinze rero, umuntu wese arashobora kwibaza ati mbega ugwaruka ko peut-être bamwe baba baciga canke abandi bataba baramenya canke bararonka mikoro, ati mbega ugwaruka goterera gute, goshikana gute igihugu kwiterambere. Abandi nabo bakavuga ati abantu b'abapfasoni atari ubu biriko biraza kuva kera, tubarabona ko abantu b'abapfasoni wamengo novuga bafise inshingano zo kuguma mu miryango, kwitaho ivyo mu rugo, novuga kwitaho ivy'ugwaruka, novuga mu bintu vya politike canke mu bintu vyo gufata ingingo mu nzego z'igihugu, asanga ni ivy'abagabo gusa. Ivyo vyose turaza kubibona yuko novuga n'abapfasoni aribo bakenyezi, novuga yuko nabo nyene bitaborohereza, canke hari nabo bamaze gusetinga mu mitwe yabo yuko atari vyabo, usanga batabiharanira, ivyo bibanza ntavyo baharanira, novuga izo nguvu ntazo bashiramwo kugira ngo babe babantu b'ijambo, babe babantu bashika novuga gufata za ngingo mbere zoshikana n'igihugu kwiterambere. Dutanguye tukaraba uruhara rw'ugwaruka, mbega ugwaruka mu kugira rukore uruhara, rugira uruhara muri iryo terambere ry'igihugu, ugwaruka gobanza gukora iki, gobanza kwigenza gute. Nariko ndabivuga ati bashobora kuvuga ati mbega ugwaruka ko rwinshi ruba rutararonka mikoro canke ruba rukirondera novuga ingene ruzitunga, ruba ruciga, ati mbega ugwaruka goterera gute. Aha turashobora kuvuga tuti rurashobora guterera mu gutangura kurondera novuga ubumenyi, kuko barakunda kubivuga yuko ugwaruka ari bwo Burundi bw'ejo. Bavuze ko ari bwo Burundi bw'ejo, nuko aba badukurira canke aba bari mu nzego, aba bariko barakora ibikorwa biteza imbere igihugu, ejo bazosaza, ejo bazoshika mu zabukuru, ejo bazopasiona, hama babise urugwaruka ruriko rurakura. None rwagwaruka ruriko rurakura nirutaba rwararondeye ama competence, nirutaba rwaraciye ubwenge, rurahura ubwenge, ruje kuraba abandi aho bagejeje, nibagera gukurira babandi bakukurutse, ruzozana iki. Nico gituma ugwaruka nago novuga gute, twavuze ati mbega ni bande bo bashigikira, ni bande bobinjizamwo uwo mutima wo gukunda canke kwitangira igihugu cabo, uburyo bumva ko bariko barakora kugira ejo bazogira aho bashikanye igihugu cabo. Novuga gute, bariko bararondera ama competence nkuko vyavugiwe muri iyi nama yariko ihuza ugwaruka n'abakenyezi ku rwego rwa Afrika, barashikiriza ikintu yuko ugwaruka gotangura guhabwa ama opportunité.
bakaragenda gurahura ubwenge mu yandi makungu kuko novuga gute mu biganiro twama dukora kenshi twama tubabwira yuko iyo uri kurakora kugira utere imbere uraraba umuvuduko abandi bagezeko ntusigara inyuma uraraba abandi ngene iyo bageze no kuvuga ntituguma muri vya bindi vya kera turaja mu bintu biri novuga biri moderne no kuvuga rero gwagwaruka ruzoza gukurira abandi baza bari mu zabukuru rurakeneye kurahura ubwenge rurakeneye kugenda kuraba uko abandi bakora simvuze ngo naha nyene mu gihugu rurakwiye kugenda kurahura ubwenge abandi bakaraba ibindi bihugu ingene bakora abandi ba jeune ingene bakora hariho novuga umwoshi yari karashikiriza ibintu ati ugwaruka rw'uburundi ruraciye ubwenge kandi rufise byinshi gukora atariko turacafise ka kantu ko kwireserva ka kantu ko kwigumizamwe ibintu atariko uhuye n'ugwaruka rw'ahandi novuga gute ruriyemera rukavuga ati je nshoboye iki je ndakora iki ati naho bataba barabishira novuga mu ngira atararonka uburyo umugarumva yuko iyo self confidence ayifise akavuga ati jewe ndakora iki naho biba biri mu projet yiwe mu mutwe atarayahera aravuga ati jewe ejo nzokora ibi ndiko mpanga gukora ibi kandi bizokunda ugaca usanga petetre bari nko mwihuriro ry'urundi gwaruka aciya agenda yinfluenceije abandi canke uwundi muntu kanaka yari karondera aba jeune uwo deja abayidandaje kandi niho aronkera ama opportunité niho aronkera novuga inzira aca atangura kuronka ama contact y'abantu avuga ati narumvise ijya mu jeune ashaka gukora ibi reka dushigikirane kuko novuga muri iyi minsi nibaza yuko umuntu atari karashigikira aba jeune novuga yuko novuga gute ntazi ntiyo bazi ivyarimwo kuko benshi turamaze kubona yuko kandi n'ama projet menshi nkuko biriko birakogwa na leta yarashizeho ibintu byo gufasha aba jeune ukazana projet hama bakagufasha kurondera uburyo bwo kuyalimenta iyo projet yawe ego rero nugushigikirwa ugwaruka rushigikirwe ico ni ikintu ca mbere ugwaruka rukwiye nago gukora avant yuko rushigikirwa rukarondera rukarahura ubwenge hanyuma kandi novuga gute bagaheza bagiye kurahura ubwenge bakibuka ko ca gihugu cabo novuga kibarondeye tugiye kuraba mu bintu vya entrepreneuria umukuru w'igihugu cacu Burundi niwe yavuze ati mu Burundi ntihabuze ubuzi mugabe igikorwa kirahari novuga gute ati benshi turiga canke turaheza turindiriye yuko bazoduha akazi ati kandi ako kazi nibakaduha uzosanga ari ka kazi natwe twari kwikorera ku giti cacu ati mugabo ko mu mutwe uba wamaze gushirayo yuko uhembwa urashobora gukora n'inguvu nyinshi ugakora n'inguvu nyinshi ugasanga uri kukorera uwundi muntu wa muntu ariko arakuexploita ugaca usanga mbere n'inguvu ukoresha canke n'umusaruro umuzanira ntaho bihuye n'amahera guhemba ugasanga ni très peu revenu aguha ni nto cane bivanye n'inguvu warakoresheje novuga ni n'umwete canke n'inyungu uba waramuzaniye ugasanga wowe iyo ubikora iyo uvyikorera wariko warateye imbere muga kubera mu mutwe twamaze gushiramo yuko uhembwa urazoraba niyo ugwaruka rw'ubu turiko turaheza nimba ari abo muri famiye canke abantu duhura bakubaza mbega wararonse akazi wararonse aho ukora mugabo ugiye kurondera umuntu reka mvuga abantu bari proche simpave ndengerera amafamiye canke ikindi ukabwira umuntu ari proche yawe canke muzinanye ukamubwira ati je burya narahejeje mugabo mbona ubuzi bugoye ati nashaka mbega hari ico mfasha kugira ngo nshobore gukora ivyanje nshobore kuduza projet yanje novuga yuko abo bantu ni bake baronka amahirwe yo bafasha kenshi babona yuko iyo uri kurikorera ivyawe peut-être birahomba twishiramo ko bihomba mugabo wamaze kumva ati ugiye kugurana amahera ati shangurana amahera je nararose akazi mu kwezi kumwe cene nahembwa cene nasaba kimere cene nasaba ingurane nzokwishura ayo mafaranga kenshi hari igihe binyaruka mugabo gushigikira wa wundi ariko araduga ico ni ikintu naco nyene gikwiye kuja mu mitima y'abarundi canke mu mitima y'abashaka kugihugu cacu bugitera imbere dutezanye imbere urumva kuko natanguye ndabivuga nti ugwaruka ruba rukiriko rurirondeza ruba rukiriko kandi ruramenya ati mbega no kwirunda muri bijya caye no kwimena muri bijya mbega vyoduga urumva ni handi baba bakeneye motivation cyane ego nkuko nabibabwiye turaraba kandi uruhara rw'abakenyezi
mu ijambo yashikirije umukuru w'igihugu yarongeye aravuga ati abakenyezi n'abantu bafise inguvu cyane zo ku novuga gute zo gukonvenka donc zo kubwira ikintu umuntu akacumva yatanze akarorero yuko Bikira Mariya abakristo baca babimenya yatanze akarorero nkuko Bikira Mariya yabwiye Yezu ahindura amazi umuvinyo ati kandi kubera ico gisabo c'umukenyezi peut-être bafise yavuze ko bafise force physique hamwe na force intérieure uko kuntu yasavye Yezu agahindura amazi mu vinyo yabigereranije nuko iyo umugore asavye ikintu iyo umugore donc yitumye ikintu akavuga ati jengire nkonvenke umuntu surtout yaciye ashira ku bashinga nta ku bantu b'abagabo ati ico kintu cane kiranyaruka donc ni ngombwa yuko abakenyezi nabo baronka novuga gute baronka ama opportunité nabo yo kushika mu nzego ari babandi bashobora guhanura ikintu bashobora kubona yuko donc hariho n'uwundi mworoshe yavuze ati iyo abakenyezi batari mu bintu usanga umengo donc ibintu byose ucumengo ni gisirikare donc ayo ma decision ucumengo ntaje korohereza bose kandi nivyo ugiye kubiraba natanguye mvuga ko kera abakenyezi babona kumengo ni nabantu bajeje ivyo muhira bajeje indero y'abana ça c'est vrai mugabo nabo barafise ico bashoboye umukenyezi yaje avuye muri Gabon niwe yavuze ati erega nubwo abakenyezi baba bariko barakura canke baba bariko bitaho ivyo muhira ubwenge bwabo ntibuca buhagarara gukora kubona ibindi kubona ivya politike kugira ico bakoze novuga kugira ico bakoze mu bindi kugira ico bakoze cyangwa kugira ico baterereye mu iterambere ry'igihugu nshitse aho natanze akarorero nti tureke gufatira kuri aba bakenyezi novuga bakora mu buzi bwa leta cyangwa bakora mu biti vyo hejuru mu nzego ariko tunafatire no kuri abakenyezi abafame rurale aba bakenyezi bo mu ntara za ruguru aba novuga yuko ari bo base ya entrepreneur ya cane mbere gose novuga no mu burimyi ce mu bworozi turazi yuko kuva kera atari ubu dushimira Imana biko baratera imbere usanga uburimyi bwijukiwe n'abandi uba abajene baraja mu vy'uburimyi uba abajene baraja mu vyo korora ariko kuva kera turazi yuko aba mama bacu ba ruguru bo mu ntara za ruguru ari bo bitaho cyane ibintu vy'uburimi ari bo bitaho cyane ibintu vyo korora wasanga umurima witabwaho n'umuntu w'umukenyezi ariko kandi wasanga novuga gute wasanga atari bo bashigwa imbere mu hageze kuza kubaza ati mbega mu bintu vy'uburimyi hotera imbere gute vyotera imbere gute ugasanga babantu mbere batazi n'ivyo kurima canke batanabikoreramwo ugasanga haje n'abantu bobaha inyigisho sinofatira ku kintu co kubaha imfashanyo reka mfatire ku kintu co kuza kubaha inyigisho ingene vyotera imbere canke ugasanga hageze kubaza abantu bafite experience muri ivyo bintu ugaca usanga hagenda babantu batabikoreramo ugaca usanga hageze kugenda kugira amaforum canke amaseminaire harya usanga bigiramwo ibintu bishasha ugasanga nta murimyi arimwo or nibo babikoreramwo nibo bafise experience nibo bamenya ati dukeneye ibi kugira ngo uburimyi butere imbere dukeneye ibi kugira ngo ubworozi butere imbere dukeneye ibi nukuvuga ababikoreramwo nibo baba bafise experience mugabo sibo bahabwa novuga gute amahigwe yo kugaragaza rero aba bakenyezi nico basaba ati natwe duhabwa amahigwe ivyo dukora bibe valorize dusubire kandi muri aba bikorera utwabo aba usanga badandaza nk'ivyamwa aba usanga bafise utubutike mbege n'aba entrepreneur n'abafama entrepreneur kandi bakora cyane kandi urumva izi service batanga muga peut-être ziri minimize muga ugasanga nizo zitunze imiryango caye nizo zibeshejeho abandi kuko batabitembereje bigurira hehe kuko usanga surtout ikintu cisha abanyafrika ari ukugaya ubuzi nukwe turagaya ubuzi mugabo nibaza yuko ari bwa bwenge twasaba bwo kurahura nibaza yuko ubuye biriko biragabanuka novuga ko ubuye kwikorera ivyawe bisumba gukorera uwundi muntu ati nkuko nabivuze iyo uri kurakorera wundi muntu
donc arakurya akakunonoza mvuga ngo tukuvutwa ntakubabarira ahubwo avuga ati ndamukoreshe cyane jewe nshike kuco nshaka kandi uzobiraba dufatire nk'abaye dufatire nka twebwe dukora ibinyene vy'amamedia canke ikindi carico cose nk'ubu je ndafata umwanya nkagenda kuri micro dufate nkavuga ikiganiro nkabwira abantu ibintu nkafata suje nkayitegura nkashira kuri platform z'aba novuga ngo ndabita aba boss canke abandi bantu ugaca usanga kubera ko peut-être ari amahera ya déplacement canke y'amayinite on ne sait jamais recompense muba mwaravuganye urashiramo umwete mugabo ugasanga twebwe biratugora kubwira umuntu ati wamfasha nka créer donc ntuze chaîne yanje nka créer page yanje canke nkavuga ati mbega we kuri proche ya jewe kandi mbona ubishoboye wonterera micro canke ivyo rero biragoye kenshi niho dufeiringira navuze yuko tudashigikiwe mu ugasanga uvyikoreye peut-être birateba uragira patience mugabo ucubona ko za nguvu zawe ni wewe nyene wari kurazikorera kandi niwe zizozanira akamaro ego hari ikindi novuga gute ni camwa ca colonisation canke niki co gukorera uwundi muntu mugabo nibaza ko naco nyene ari ikintu dukwiye gukura mu mitwe y'iwacu surtout abajene turakwiye mu vyagarutswe ko muri hwaniro ry'abajene n'abakenyezi mu bijanye n'iterambere hariho ide dukwiye gushira mu mutwe kandi nibaza yuko nayo nyene tuyishize mu mutwe yodufasha kandi twotera imbere ati ibera umubosi wawe ishiremwo kwibera umubosi wawe novuga gute ishiremwo kumva yuko ivyo ukora wovyikorera peu importe aho wohera peu importe uburyo bufise bwo gutangura ariko novuga gute ati ntawe utangurira ku ntango iyo bariko barabumba iyo uriko wiga kubumba abantu bazi umwuga wo kubumba batangura kuri gatoya kandi baravuga ati la patience est amère mais son fruit est délicieux umva hari igihe urindira mu ukavuga ati ahwi ndiko akayashu nabize ndiko ndakikura oriyo yuko kandi uzorabe kenshi barabigarutseko iyo hari igihe ukorera umuntu n'imyaka 3 ntihagire na merci kuko avuga ati ivyo nkorera nanje naraguhemba nta merci muga nawe iyo merci oyiha ego doyigo turabifise ubushomeri arakantu nigeze kuvuga ati habuze ubuzi muga ntihabuze igikorwa novuga gute hari abantu baca bavuga ati mbega ubuzi n'igikorwa bitandukaniye he ubuzi nibiye tutaronka ama appel d'offre menshi uvuga uti hariya basavye abakozi vya bindi nyene turiko turavuga ariko ibikorwa birahari ibi bintu vyo vya entrepreneur ya nivyo baba bashatse kuvuga biruzuye ibi bintu vyo kwigirira imigambi biruzuye ariko kandi hari abaca bavuga ati mbega none ko ubushobozi atari kirenga novuga gute ubushobozi bwo gutangura ariko simpaka dutangurire ku bintu binini kandi bizokunda hariho n'imigambi ya leta iriko irashigikira ama projet kugira ngo niwagira projet ukayerekana ukagira plan ukerekana ingene iyo projet izogenda ukayikora harimo ama financement batanga kandi biragenda neza ego rero novuga gute hariho igisabo nubwo biruko ego yari conseil ijanye n'ugwaruka ariko kandi hari igisabo n'igisabo ca zanzego nyene nari nabivuze mu ntangambanira ati none ni bande bo kuduha ayo ma opportunité nk'aba jeune ni bande yo kuduha ama opportunité nk'abakenyezi duhereye ku ba jeune bigaruka hahandi abinvestisa ababishoboye canke naho yoba leta surtout leta n'abandi babishoboye abinvestisa n'ibinvestise mu bajene nabivuze ni Burundi bwejo kandi nibo bazana ibintu bimoderne nibo bazana creativity novuga guti igihugu nikizoguma hahandi turakeneye natwe gutera imbere bazane bishasha digitalisation ize mondialisation itera imbere kubera ko en fait nabivuze uku kuntu ariko harabaho mondialisation uza gusanga n'imico iriko iraza
kuba moderne novuga gute vya bindi twavuga ngo urumva imico abakenyezi bakora uku ugwaruka ntigogenda muri politike wewe uracari muto ntiwogiri nta vyiyumviro wogira donc iryo kumira rihave dushigikirwe nk'ugwaruka dushigikirwe nk'abakenyezi donc abanyene babibwirwa kandi n'abakora entrepreneur ya canke urugwaruka turiko ega uraba motive n'abadukurira ukaba motive na surtout leta ukabona ko leta iriko kandi irikira bikora nkuko urabona yuko abajene basigaye bafise ikibanza turabona yuko ubu yica ukora cose ubafise aho yaco ukavuga uti reka nseruke nanje présente ico nkora peut-être on ne sait jamais nshobora guhura n'abagenzanje babikora canke nshobora guhura n'abandi bakuru babuze donc sinzi yuko twarigeze gukora ikiganiro tuvuga yuko hariho abantu bafise uburyo ariko amaproje atari kirenga donc imana mu kudupartage impano umwe wese yaramuhaye impano hari umuntu afise impano yo kwandika proje hamwe ayikwandikiye uvuga uti iyi mu mezi angahe ciye mu mwaka naba nateye imbere hari n'undi muntu aba afise uburyo mugabo proje mu mutwe afise amavuga makene donc ugiye rero ugapresenta ya maproje yawe ntubura wa muntu nawe yarasanzwe afise iciyumviro co kwinvestisa mu maproje ugasanga nawe yiyumviriye ati iyi proje ko umuntu ayimbariye peut-être notwo investisamo vyokunda ugasanga uhuriye aho nyene novuga gute uhuriye nyene aho nyene n'umuntu azokuduza ati akanyoni katagurutse ntikamenye ubwetse donc tuze turagaragaza mworosha yavuze umwoshi yavuze ati ni tureke kwiboha abajeune surtout abarundi turafise kakano ko kwireserve kandi n'umuco mugabo ifuko dukuza imico yacu tukabona yuko utashize isoni utarengereye ya mico nyene ariko ukaja imbere ugahagararira icuri ugahagararira ico wumva wokora peu importe uko biba bimeze kose ntihabura umunsi ntibica bigenda ntushobora kuvuga ngo ndagiye muri iyi forumu ngo ndagiye gupresenta ibintu vyanje ngo uwo munsi n'amacourage on ne sait jamais ejo uciye hirya y'ejo ushobora guhura n'umuntu nawe mwofatanya urugendo kuko umutwe umwe ntiwigira inama kandi babiri basumba umwe ugasanga murakoze muragiye muri iyo forumu nyene hari umukenyezi yavuze yuko mu Burundi ngaha ibice 19 gusa vy'abakenyezi arivyo vyari mu mpanuzo jambo z'imitumba ugasanga muri izi nzego peut-être abakenyezi si benshi barimwe mugabo sikirenga ugasanga hariho amaposte yarashoboye abakenyezi vraiment mugabo ugasanga ntibarimwo bon simvuze ngo no kubakumira mugabo hari n'igihe n'abakenyezi nabo nyene tugumana ya culture yo kwikumira ubu biriko biragaragara ko abakenyezi bashoboye na politike barajamwo domaine zose barajamwo ubu construction barimwo ibintu vyose barimwo barabishoboye kuko novuga gute nabo barashoboye kugira ico baterera barafise ubuhinga barashobora kwambara isarubete bakagenda kugira iki barashobora ibintu vyose ubuye abakenyezi kandi bavuze ni force abakenyezi baba bafise novuga ngo yo guconvaincre yo kuzana ivyiyumviro birashe kandi bikumvirwa rero dushimire cane abariko baraduza abajeune dushimire cane abariko baraduza abakenyezi babona nabo ko bashoboye novuga gute batabona yuko ari babandi bakwiye kwitaho ibintu vyahariya gusa muhira batagaragara mu nzego batagaragara iyo bariko barafata ama decision canke ingingo zikomakomeye batabona yuko hageze gutumwa kati mbega umuhinga karuhariwe muri ibi bintu habonetse amaforumu y'ahandi canke habonetse amaseminaire y'ahandi babone yuko n'abakenyezi bategerezwa kuko hariho ibintu abakenyezi bashikiriza singire mvuge yuko hari ivyo bashoboye papa canke abashingantahe badashoboye mugabo hariho ibintu kwa kundi kududurira ko nyene kwa kundi navuga ati ibintu bimenywa n'ubibayemwo hariho experience nabo baba bakeneye baba bafise kandi tegerezwa guserukirwa kugira ngo peut-être batorere umuti peut-être bashikirize kiba kibuze kugira ngo ico kintu kiba kibuze gitorerwe inyisho ne nababariye nkitangura ikiganiro twariko turaba mbega n'uruhe ruhara mu gwaruka twabivuze yuko gwaruka ni Burundi bwejo
ni future du pays nibo bazozana novuga gute ibintu biri moderne bishasha nibo bazozana creativity nshasha none rero ubwo gwaruka kubera ari go ruzozana creativity bafashe barufashe ugwaruka kugira ngo baronke ya ma opportunité yo kuja gucreya yo kuja kurahura kugira ngo ejo bazosange ari Burundi buteye imbere tuzosange muri 2040 Uburundi buri bwifashe muri 2060 ari Burundi buteye imbere navuze kandi ati mbega ugwaruka nago rufise igikorwa ikiye kugira rubishikeko twerekanye yuko ugwaruka nago rufise gushiramo ingufu nibazoza kugusanga urumva iwanyu canke iki turakwiye gushasha kurondera twumve yuko kandi dukwiye kuba novuga gute ari twebwe moto novuga gute ari twebwe nyene dutegerezwa gushiramo ingufu kugira ivyo vyose bizokunda kuko burya ikintu witumye n'ikintu bagutumye ntibisa ego twavuze kandi yuko twako turaba uruhara nago rw'abakenyezi abakenyezi twabibonye nkuko nyene icubaye mukuru w'igihugu cacu Burundi yabishikirije abakenyezi bafise ingufu zikomeye cyane niba bashigikire baba bijya bikorwa vyabo bakora vyose bijya bintu babahebeye umengo nivyiwabo babasohore donc bave muri bijya baje no muri bindi kuko barabishoboye kuko nibaza Uburundi bwabayeho kera bwabayeho kuva kera ibintu vyo kurima ibintu vyo korora bigira abakenyezi mbega ubona gute naho biciye bijamwe n'abandi nabo bakaja mu bindi bakagura vyose umva Uburundi butoca butera imbere koko ego kandi nabo nyene urumva barafise kujana ijwi kure barafise ya influence bayikore mugabo kandi bayikore bahawe opportunity nibaza yuko mwese muri ko muradukurikirana murafise ico mu bivugako kandi murafise ingene mushigikira ide yuko ugwaruka n'abakenyezi bakwiye gushigikirwa kugira ngo bagire umuganda baterereye mu iterambere ry'igihugu mu mutekano mu nzego z'umutekano abakenyezi basangayo kandi novuga gute baracana amapeta akaze barafise iyo puissance yo gushika kure barafise iyo pouvoir yo gushika kure gutsimbataza amahoro vyose barimo kuko muri communauté uzorabe kenshi bon kandi vyama vyavuzwe no muri ihuriro vyaravuzwe uzorabe mu ma communauté iyo abakenyezi novuga gute canke mu kibano uzorabe iyo abakenyezi bafise ibintu biyokupamwo bakora usanga hatekanye mugaye iyo usanga peut-être bwa bushomeri twavuze canke donc kuburanirwa canke gukumirwa usanga biba bigoye kuko nibo baheza bakamotiva gwagwaruka nibo twavuze yuko bafise yo influence abantu kandi bakaconvaincre ibintu bigakunda none nibo bitaho surtout l'éducation y'abana badafise ya motivation badafise donc ukuntu babashira ko ya influence kandi mu vyo bakora biragorana ariko iyo bahawe ikibanza baca baha motivation gwagwaruka rugakora rufise motivation bakagwereka twavuze abahungu n'abakobwa byose ugasanga bimeze neza ndabibutse ngaha ko ari kuri Paulo Cash Media mubandanye mudushikikira mubandanye mugira sabone wo taragira sabone mu sharing ibiganiro byacu bishike kure mubandanye mu commenta mu dusugere yari Christabella Munezero naho butaha ciao ciao